amezi 5 agahera, umwaka ukarengana, 5 ikarengana, abakwita amazina bakayakwita, wagira urasenga ikavuga ngo ndaje nzokugira neza, nzobana nawe, ivyo ukabibamo. Uyu munsi Imana inyumva, ndagomba bive muri nzo. Nta uroshobora gutera iyindi. Haleluya. Abagendana nzo pole sana. Abagendana nzoguha umugabo ugasaza, nzoguha akazi bakakwirukana mu nzu. Ari inkumi ziriko zirasaza kuva zikigera mu myaka 17 zari nzoguwe. Kandi Imana icyo womenya cyo ntibesha. Imana ntigirana, birateba ariko bikaza. Yo haleluya. Oya, ivyo guteba Imana uyu munsi ngomba senga isengesho zo kunyarutsa ibintu. Amen. Yo, nta bantu bariko baranyumva, bariko baratahura. Nta bantu bariko baratahura, uzovuga ngo kandi ngo ivyo oya nukuri. Nzo ubu Imana ivuze nzo, ari je ivuze ngo nzo, kubera yabivuze kenshi nkakubitika nkashaya agahera imyaka 20, ndabifata nk'uko umenga nzoshima ndabibonye, nzotwenga ndabibonye, ariko uyo mwanya ikibivuga ndavuga ngo urakoze Mana. Ariko wewe ico ndakuziko, umwaka umwe kuri wewe ungana n'imyaka 1000, niko Bibiri ivuga. Umunsi umwe ungana n'imyaka 1000. Umbiriza aravuze ngo nzo, igaciharura imyaka 1000 kuri wewe utazona yishikana. Muyami majambo bivuze ibishatse gusa kuguha morale, aho umunwa waraba hariya, aho wari wataye ivyizigiro, bisubire bigaruka ugire morale. Ariko ndagomba Imana ihagarike morale, ahubwo dushire mu bikorwa. Niyo yadushoboje kuba bigisha bisezerano rishasha, isezerano ritanga iki? Ubugingo. Amen. Ariko Mana yo mwishuri, reka dusome ibyanditswe. Ariko ijambo rimwe gusa nipfuza nuko icyo yavuze kirateba ariko ntigihera. Ingorane rero ni isaha, hari abantu bariko barabivamo Imana yaravuze kubera iki yaratevye. Hari abantu bariko baratakaza ivyizigiro, hari abantu bariko barahinduka, bariko baraheba Imana, bariko bavuga ngo irahari canke ntihari, irumva canke ntiyumva, irakora canke nikora. Imana irakora kandi irahari kandi yaravuze, ariko hari gihirindira. Mwiko kurindira rero abantu badafise ukwihangana, naho batakarira, naho bapfira, naho bahombera. Twinginga Imana ikura ibintu mu majambo ya nzo, ishira ibintu mu bikorwa. Nta uri hano yumva ico ndiko ndavuga. Urazi ivyaha uriko urakora kubera umwanya. Urazi kwihebura watakaje. Reka tubanze turabe ivyanditswe. Dusomere Itanguriro 12 ku murongo waho wa mbere ugeze kuri 4. Unyarutse mu bwangutsi mu mwanya numva mfise ibintu byinshi. Ihamagagwa rya Aburamu. Uhoraho abarira Aburamu ati va mu gihugu canyu, no mu muryango wanyu, no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka. Nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye. Nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye. Nzo iragarutse yemereye Aburahamu ko Imana izo muhindura ubwoko bukomeye. Iryo ni sezerano. Aburahamu rero harahaca aravuga ngo
imana iraje irabihinduye irabivuze kandi irabisohoje. Wahejeje? Oya. Nzoguha umugisha. Irasubiye ubugira kangahe? Nzoguhindura ubwoko, iyo ubwoko bw'izeni bukomeye, kandi nzoguha niki? Aha, ibyo ni ibintu bibiri. Izina ryawe ndarigire rurangiranwa. Irasubiye ngo n'izina nzo bije kangahe? Nzorigira n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe, n'abandi bazogira umugisha. Sawa. Abazoguhezagira nzobahezagira. Riraje ubugira kangahe? Abazoguhezagira gusa nzobahezagira. Ariko Imana yo iraba ivuze nzo ifise ibintu byinshi cyane igomba kumuha, kandi yagumye ikoresha nzoguha umugisha, nzoguhezagira, nzogukomeza n'abandi Sawa. Wahejeje? Oya. Wagejeje kuri kangahe? Kuri gatatu. Bandanya. Kandi uzokuvuma nzomuvuma. Yo, Imana ndayikunda. Isubiyemo mbega imaze kubivuga inshuro zingahe? Kangahe? N'umuntu gatandatu. N'umuntu azokuvuma nzomuvuma je Imana ubwayo izoca igirana. Yo, kamaze kuba gatandatu. Bandanya. Kandi muri wewe n'imiryango yose yo mu isi izohega umugisha. Nuko Aburamu aragenda. Ugeze kuri kangahe? Kane. Wahejeje? Bandanya. Nuko Aburamu aragenda nk'uko Uhoraho amubariye. Loti ajana nawe. Aburamu yari amaze imyaka 75 igihe yava i Harani. Amaze imyaka 70 agira amasezerano y'urutavanako. Aburahamu kuvyo nasomye ndiko ndaraba yarindiye umwaka wa mbere arabura, n'uwa kabiri, n'uwa kane, n'icumi na 20, aguma avuga ati Imana ivyo yavuze birihe. Dusomere 13 ku 14 ugeza ku 17. Kandi Imana yamubariye ko byose igiye kubimuha. Bandanye. Uhoraho yongera gusezeranira Aburamu. None hiraje ubugira kandi. Loti amaze gutandukana na Aburamu, Uhoraho abarira Aburamu, atunamura amaso yawe, uhere aho uhagazaho, witegereze iburaruko n'ibumanuko, n'iburasirazuba n'iburengerazuba. Iki gihugu cyose ubonye ni wewe nzogiha. Iki gihugu cyose noneho ibikuye mu bintu bya nzo ibiki imuhaye n'igihugu. Kandi yavuze ngo nzo, mugabo ntabwo ikimuhaye ngo ivuge ngo ndaguhaye igihugu. Ivuze ngo niwe nzogiha. Nzoguha ico gihugu, nzokiguha. Ibiri muri promise, ariko Imana ntibesha. Bandanya. N'uruvyaro rwawe gushitsa ibihe byose. Kandi nzogwiza uruvyaro rwawe. Izo irasubiye. Izogwiza ryari? Aho hariho kabaza. Ryari? N'uruvyaro ruzogwira. Sawa. Bandanya. Nzogwiza uruvyaro rwawe rungane n'umukungugu wo hasi. Umukungugu uruvyaro. Sawa. Bandanya. Namba umuntu yoshobora guharura umukungugu wo hasi, n'uruvyaro rwawe nago goharurwa. Sawa. Va hasi ugendura iki gihugu iyo kiva kikagera, kuko ari wewe nzogiha. Nzokiguha. Bantu nagitembera ugire visite urabe ico gihugu cyose. Nzokiguha. Nakikwemere. Aburahamu arahaguruka aratembera akabona ibyiza byo muri ico, mugabo atari karabirya. Akabona iyo kigera, mugabo ntari karabirya. Nawe urafise ibyiza ubona ariko nturi kurabirya. Ariko Imana yavuze ngo nzo. Hari umuntu hari hano? Hari umuntu hari hano? Haleluya. Amen. 15 tanguriro kenze ku murongo wa mbere ugeze kuri 3. Imana yongera gusezeranira Aburamu. Irasubiye. Bandanya. Kwizo mu igihugu c'i Kanani.
hanyuma y'ivyo yavuze ngo nzoguha n'igihugu n'ibintu byose, imuha ni Kanani naho. Yabanje kumuha igihugu cya mbere yarimo, iramubwira ngo ni Kanani naho nzokujana. N'ubu munsi hano hariho abafise yahawe amasezerano abiri, amasezerano y'igihugu arimo n'igihugu cya hehe cy'Ikanani. N'uyu munsi nyene natwe turafise iryo sezerano ryo kugubwa neza mu gihugu cyacu cy'u Burundi no kuzogubwa Ikanani mu gihugu cyo mwijuru. Ayo masezerano yarafise natwe turayafise. Bandanya. Ijambo ry'Uhoraho riza kuri Aburamu nko mu nzozi riti, Aburamu ntacutinya, ni jewe nk'inzo yawe, uzohabwa impera ikomeye cyane. Ugihagaze aho nyene Aburamu yararindiriye ibihe byinshi birerire birarengana, abona ntivyabaye, aca atangura gutinya. Ivyo yavuze abantu umenga bisa n'ibyatevye, atangura gutinya. Imana ikiramubona ko yatanguye gutinya, ikiramubwira ati ntutinye, ni jewe nk'izo yanje. Ndazi neza na wewe ikituma Imana izanyira ijambo, yabonye ko utanguye kudeha, wabivuyemwo, wataye ivyizigiro, amasengesho yakamye, amasezerano utanguye kuvuga ngo siyo yavuze, bararavugisha bavangiwe na naka yaravangiwe, mbega ko atahora avangirwa. Ariko Imana iravuze ngo ntutinye, icyo yavuze ntigihera. Ijambo Imana ivugiye ntirikenera imfashanyo y'umuntu. Sawa, bandanya. Aburamu aramubaza ati, Mwami Uhoraho, uzompa iki ko ngiye gufata akana nsize? Umberera ahantu hageze, umberera ahantu hageze. Aburamu atanguye kubwira Imana ati, wewe niki uzompa? Wowe warambariye ngo urubyaro ruzosa n'umusenyi, ruzongana n'umukungugu, nzohezagirwa. None heraba aho ngeze ngiye gupfa, nta n'akana nsize. None wowe uzompa iki? Uwo mugisha uzoca? Icyo nkuzi ko wewe ntubeshe, ariko heraba ngomba gupfa. Aho wewe numenga nugeza ahantu umenga ugomba gupfa. Ugeza ahantu abarozi bakuzengereza, kandi Imana yakubwiye ngo ni jewe mucunzi, ni jewe ndakurinda, ni jewe ndagutabara, uri mu biganza byanje, ndagushishanije mu biganza. Abarozi barakuzerereza ijoro, ugaca utangura kuvuga ngo Mana, ko ndaguhamagara ukamenga ntiwumva, urahari cyane ntubaho, ko ngiye gupfa. None Mana ko mbona umenga sihuri, none ko wanyimye akazi, none ko mbona byacanganye. Nico gituma bamwe bama bari hano Imana iriko iravugana nabo, ariko ntibashira umutima kucivuze cyane, ugasanga barakwepye. N'ubu nyene ndabona abantu bakwepa, bakava ku gicaniro bakaja kwa Rumenyi kuraguza. None hano murimwo n'ibiheko murabifise, bamwe harababizanye hano. Hano hari abantu bafise udutu bagenderako, kandi niyo baja gusenga kariyo, kari mu mpuzu y'imbere bagasize mu mushono. Abandi baravyiseguza aho baryamye. Nukuri ndi imbere y'iki gicaniro murabifise, no muhira murabifise vy'imiti. Jewe sinobeshera hano imbere y'Imana, nkemo w'Imana arabimbari ko hari abantu bajayo bakata amakorosi. None muragenda, abazimu barabatera, abazimu barabatera. Umunsi umwe ni hari umuntu yari hano niyadukwepye mbere, ari umuntu wa hafi yacu twizeye ngo numuki, akaca agenda mu Rumonge, umupfuma akaca amubwira ati, we waje gukora iki? Subira hariya. Umupfumu mu Rumonge yagiye ku kiyaga, aca asanga uwo mupfumu afise Bibiliya ngo niyo araguze, aragurisha ku kiyaga. Na wewe usenga baje hano,
nta kintu no gufasha. Subira hariya, genda hariya uri niyo uzotabarirwa. Yari yakwepye ivyo ndamubarira, kandi reka ndababwira igitangaza. Ibintu Imana yari yamukoreye, naramusenge Imana imugarura umugabo yamukubita 24/24, baravanye baragiye, arabona ingene Imana imugerera uyu mugabo imukorera ibintu byose, ariko akantu gatoya gatuma agenda ku mupfumu bantu. Ariko mwabaye gute? Kandi yarazi ko ikorana natwe, kandi yarazi ko Imana ikorana natwe, ariko arakwepa aja kurondera abayani. Ariko ndashima Imana, Uwimana igomba kugira neza, n'umupfumu nawe avuga ubutumwa. Nazi kubona umupfumu akubwira ati subirayo hari. Uzosubira ugende. Uwo se umupfumu azokubwira, uzokumva shetani agukubita amakofi. Pa! None ntabwo muzi ko abadayimoni bakora bagakubita abantu. Barakubita abantu. Umunsi umwe nari ngwaje baroze madamu, hanyuma abadayimoni turiko turasenga bamukoreramwo n'ibirozi bamurungitse. Turiko turasenga turavuga ngo ibi muravyirukanye, ngo mu mwanya tugiye Kongo kuzana igifaru. Ati coco ntimuza kucirukana. Turakubita abo bazimu, turabaza ati none muza kugenda nani? Ngo databuja ni waza kutuzana, ngo saa 11:00 azoba agiye Kongo kubizana. Twabyutse saa 10 kugira tubone uwo mugabo kwagiye. Saa 11 yarabyutse aca afata inzira y'Kongo. Turamuherekeza ngo turabiyaje, ararenga, tubona afashe Kongo agiye kuzana ico gifaru. Twongera turasenga, abadayimoni baravuga ngo saa 11:00 yo kumugoroba igifaru kizoba kije. Ati coco ntimuza gusenga, ntimupfa kucirukana nkuko ico mwahora mucirukana. Erega saa 11:00 twari kuko turarereka, ku mugoroba tubona araje, mboya mbiri wa mugabo araje, yinjiye mu nzu gusa iwe. Inzu iwanje citangura kunyiganyiga, tumvira kiranyiganyiga. Ico gihe rero sasa n'amasengesho nari mfise, nitiza kubaza kudusengera, baje kunsengera. Je nari mfise udusengesho dukei, kuko nari nkiri hariya twaje tuva kuya hariya bavuga ngo murahazi, ni bavuga ngo yageneye bose kandi abatumwa. Niyo nari nkiri hariya. Amasengesho rero yanje yari make cyane, n'amasengesho nasenga nafatisha pure nkayimwambika. Abadayimoni bakandaba, nabona afashe umupanga ngo anteme nkaca niruka, kuko yarasara n'umupanga gatora n'amabuye gatora, nkaca nza kurondera abakizwa. Rero baje rero nibo bakubita ibisigo, abo badayimoni bakaca bavuga. Uwo mwanya rero biyinjiye rero ntangura kumva inzu irikiranyiganyiga, numva hejuru iruhande yanje ikibuye kirakorotse, ndabye higa kirakoroka, cyaniruka gufata base nshira mu mutwe ndifuka. Aho no gusenga ngo ibisigo byiruke, negeranije amabase yose n'ibitenga n'ibivumvu nshira ku mutwe, ndondera ibindi bivumvu n'ibibase nshira ku mutwe wiwe. Aho rango ndamurinze. Imana igushoboze kwinjira mu bushobozi bwamwe, niyo yadushoboje kutugira abigishwa b'ibyaremwe bishasha, kugira ngo bizane ubugingo. Haleluya, amen. Harabi ibibazo, amabuye arakoragurika, nkasohoka nifutse ibase, ngiye guhamagara abasenzi ngo baze kumfasha gusenga, nifutse ipase ntakishobora kuvuga. Umusenzi nkamwakura gutya ngo ngwino, ntaronka ingene ndamubarira. Amabuye pa. Ibibuye biva muri plafond nkaha, ukabona ibibuye bikoragurika, nkumva ibintu biriko biranyiganyiga, nkumva ibintu biriko birahinda mu nzu. Umunsi umwe nca ndababara. Ivyo nivyo byafashije mbere nca gukizwa, nca nambara ubundi bushobozi. Umunsi uraho rero ndavuga ati bigaruke rero, bigaruke. Ubu nta base nifuka, nta n'ibintu ubu nifutse ubushobozi bw'amasengesho, ubu niputse ijambo. Amen.
ibyo bintu ugendana mu bitu hariya, wifuke ubushobozi bw'agakiza, wifuke protection y'amasengesho, wifuke ijambo ry'Imana. Ibyo nibyo bishobora kwirukana abadayimoni mu izina. Nabundi bizokuniga, bizokuniga. Abadayimoni barakubitana, narabibonye. Iyo udafise inkomezi baragukubita. Hariho n'abandi nabonye bigira bavugishwa atari bo. Nta munsi ndabona Imana ikubita umuntu ngo imukubite gutya. Ariko hari ibyumba mukunda kujamwo bakabatabira ngo ni Imana ivuze. Bazobakubita ngo Imana iravuze ngo ibi nibi. Umuvugishwa akaza akambara inkomezi akagushishura ngo sohoka, akagukubita umunsi. Ariko Mana yo mwijuru ubuzimire buraho. Kandi aho hantu muguma mujayo, musi umwe bazobamena amaso babakubite mutahe mwakubiswe, hama muca muvuga ngo ni Imana yabakubise. Imana yahe? Nujya bayagukubise nta Mana ikubitana kujya. Nujya bagukubise nta Mana ikubitana. Imana ni nyembabazi, ivugana urukundo. Imana ifise ubwenge. Imana we ikwiyegerezanya imbabazi nyinshi cyane. Naho ukora ibyaha bimeze gute, ikubwirira mu ibanga. Mwe muraza abantu baza hano murabarozi, Imana ikabatwereka, cyangwa mukaza hano mwakoze ibyaha kanaka. Hari umunsi ndavuga ngo wewe uri umurozi, wibaza ko atabarozi bari. None Imana yonyereka ibindi kareka kumunyereka. Ariko sinovuga ngo wewe uri umurozi. Nta n'umunsi n'umwe Yesu yahagurutse mu makoraniro ngo avuge ngo wewe uri umurozi. Yaravuga ubutumwa akabuvugira mu ibanga, ufashwa agafashwa, udafashwa ntafashwe, ubigumana akabigumana, hanyuma akaca avuga ngo reka bikurane. Umugenyi niyaza azosobanura urwafu n'uburo. Yesu ashimwe. Amen. Bazobakubita kandi bazobakubita. Kandi abo bantu bakubitana gutyo bakunda no kukubwira ngo uyu mugore si uwiwawe, ngo kandi nujya mugabo si uwiwawe, ngo niko Imana ivuze. Uwo ni Shetani avuze. Murabona ahantu Imana yahukanisha umugabo n'umugore. Imana irunga. N'ubu hari abantu bafise amasezerano atariyo y'amahuri, banditse ngo umugabo si uwiwanje, ubararindiriye ngo nico gituma mutabana neza, nico gituma mutumvikana, wabwiwe ngo si uwiwawe. Sivyo, ujya ni Shetani yabikubwiye, ntabwo ari Imana. Guta umuntu muvyaranye kabiri gatatu kane gatanu wovuga ko atari uwiwawe, naho azoba yatewe na Shetani, na wewe waterewe mu buvugishwa. Yaratewe, ategwa mu buryo bumwe, ariko nawe watewe mu bundi buryo. We waterewe mu mpemu. Nta muntu murumva asara avuga ijambo ry'Imana. None wibaza ngo ujya barika aravugishwa n'Imana. Kujya nyene ategwa agasara asenga, agasara ategwa kandi avuga ivy'Imana. Na wewe witwa ngo urasenga, waraterewe mu ivyo vy'impemu. Ushobora no gutegwa bakakubwira ngo ubu rero ngo Imana iravuze ngo uze kuba mu rusengero, urare mu rusengero, ugume ngaho. Hari abantu batewe bavuze ngo bazoba mu rusengero ngo niko Imana ivuze. Rendi bari mu rusengero, waratewe. Ubwo mvuga ati Yosefu nawe agomba buza abantu gusenga. Bibiri bwa ngo usenge mugabo mu nkuko gusenga ubibemwo maso kandi ugira ubwenge mu gusenga. Hari umunsi wo gusenga, hari n'umunsi wo kudandaza, hari n'umunsi wo kurima, hari n'umunsi wo mu muryango. Ibintu byose ku rutonde. Haleluya. Genda urime, hanyuma niwataha ku mugoroba ufata umwanya wo gusenga. Genda ukora ibikorwa kanaka, hama ku mugoroba uje gusenga. Senga, kora kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa kangahe, hanyuma ugira umunsi wirirwa uvuga ati nk'iyi minsi yose rero niriwe nkora ndandaza, nkora akazi, uyu munsi ndawuhebeye kwirirwa imbere y'iki y'Imana. Ibintu byose ku rutonde. Ariko uzotegwa, uzama mu rusengero kuwa mbere gushika ku wundi wa mbere, waratewe. Kandi bene abo bantu siko bakizwa, ahubwo usanga buzuranye isaku nyinshi cyane, n'imyikomo myinshi cyane, n'amajambo yo kuvuga abandi benshi cyane.
kubera iki ahera mu ivyo bintu akaguma yirukanga ntarondera ubuzima ntadandaze akamanika mbambira imwe ikirato kimwe ikanzu imwe ijipo imwe yabona umuntu yirondera ubuzima yambaye neza myiko mikabije intambara zikabazisha yamugopesha yamugurana ikintu yaja kuri botike ntamuhe akaca avuga ngo kandi ngo ari mwene data none mwene data azoha abantu b'imurakamazi birirwa birukanga gusa urashobora gutera haleluya si bose Imana yahamagaye kuba intumwa si bose Imana yahamagaye kuba bungere si bose Imana yahamagaye kuba barimu bamwe yabagize abadandaza bafinansi ishengero bamwe yabagize abasenzi abandi bagira kuba intumwa abandi bagira ibikorwa bitandukanye kora icyo Imana yaguhamagariye icyo Imana izokiguhezagiramwo hama umwanya w'amasengesho ube pre umwanya wo kuwa Mungu ube pre kuwa kangahe ube pre kuwa kabiri utonde ku kazi kuwa gatatu utonde ku kazi kora niyashibire urondera amafaranga n'ibimari vya byose ariko umuntu ari hano arahari cyangwa ntawe uhari amasengesho uko uzohera kuwa mbere ukuzura amasengesho ibihe byose uzuzura amasengesho mugabo ntuzuzura amafaranga kandi naho uzuzura amasengesho ukuzura mpemu yera niwabura amafaranga uzokoroka uzosanga wasubira inyuma watakaye kuko zangaruka zo kubura kiriya na kiriya bizokugwisha. Yesu adufashe cyane, Yesu adufashe cyane. Ndakeneye abantu nka mwebwe kuzamura mwibarabara icuya cyabize natahari yasanga wikoreye imizigo ngera hari yasanga uri kurasereva abantu ngera hari yasanga uri kurakora ibikorwa iruka mu gisagara mwiruke mu bihugu hirya no hino murondera amafaranga. Hama kwa Mungu chukubita mikoti na kostime nimishanana na bibaze uchushonya nguje mu nzu y'Imana rero ucuvuga ndagushima wanje wangi ribabazi yawe. Amen. Aburamu ndagarutse ndigarukiye ivyo ako karagaciyemo ariko kariko cyane sa cyane urazi kuko umusegerereza hajya usegerereza hari abantu bahera kuwa mbere bari mwibarabara basaba batembera baza mu rusengero. Hari nk'umuntu ushobora kuhera kuwa mbere cyangwa kuwa kangahe twakira kuwa kabiri ugasanga umuntu aje kukubwira ikibazo akirirwa kuva mu gatondo kugera ku mugoroba ugaca usanga nico kibazo ntuza kugikemura. Iyo yari kwiruka kuva kuwa mbere bambe kuwa kabiri ujya musi wose akagenda kuraba umuntu aterera umuzigo ugasanga ni n'ikigabo cyangwa igisore. Ariko mana yanje ubu nzoshira inkoni mu biro. Hari abakobwa nzoza ndakubita hamwe n'abasore n'ibigabo biza byabuze kuja kurondera ubuzima. Genda urondera amafaranga hama kuwa kanuze ugirirwe deliverance. Genda wiruke. Dukeneye abantu barushe mu mitima baze tubaruhure. Ariko abantu bafise inkomezi iruka tuma wikorera imizigo y'umuntu ugende n'ibirenge bimyoke azoguha inoti. Genda mwabakobwa mwe murondera amafaranga mukora akazi. Mwabahungu mwe genda mukora akazi. Mwabapapa genda mukora akazi. Rondera akazi mugakore. Bibibwa ngo nzohezagira amaboko y'ibiganza byanyu. Hanyuma ufahe ugire program kuwa indwi ifise imisi indwi yose. Fata imisi 5 kuva kuwa mbere gushika ku munsi wa gatanu iruka no kurondera amafaranga. Kuwa gatandatu uze ku karago kuwa Mungu wambara ikoti uze gushima Imana. Ushobora kuba udafise n'akazi atana akazi ufise
mugabo ni wirirwa hano canke wirirwa handi hantu akazi ntimuzohura. Uzotuma uve hajya ugende muri quartier utembere kuri kote, utembere kwa Siyoni, utembere muri ville. Uzotuma usanga ahantu imodoka ishayure, uzotuma usanga ahantu ibibuye byatembagare bakubwira ati dufashe utarondeye akazi ntuzokabona. Koresha amaguru, koresha ingufu, koresha ubwenge, tembera, sohoka. Aho niho uzohurira n'Imana canke n'umugisha wawe. Bana kuvuga ngo nta kazi ngo wirirwe muhira, oya, tembera ugende, atakazi ufise rirenge utahe. Mugabo ugende uvuga ati Mana ngiye kurondera akazi, urabizi ujane nanje. Igicaniro cya repentance kimpuze n'umuntu, igicaniro cya repentance kimpuze n'akazi. Uwo munsi nutaronka ntucike intege, genda kwa kabiri subirayo, ukwezi guhere. Imana dusenga n'igicaniro cya hano no kwizera ufise izobona ishaka n'ingufu wakoze iguhuze n'uguha akazi. Hawotera haleluya. Haleluya. Aburahamu aravuga ngo ko ngiye gupfa atakana afise, kandi baravuze nzoguhezagira, nzogukorera ibi, nzokunezereza. Ya wagejeje ku murongo wa 10. Oya. Kandi uzotorana urugo rwanje akaba ari Eliyezeri umunyadamasiko. Aho wasomye kangahe? Kenze ku 15. 15 ahongeze ku murongo wa 2, mejeje umurongo wa 2. Hezu wa 3. Arongera aterega nta ruvyaro wampaye. Nta ruvyaro, kandi yamubariye ngo abana bazomera nk'umukungugu, bazomera nk'inyenyeri. Ariko noneho kubera yaravuze nzo iricari muri nzo, aravuga ngo erega wavuze ngo nzo ndiko ndakwibutsa nta kana wampaye. None mu yandi majambo yareka aravuga ngo none bimwe wavuga bite ko ngiye gupfa wavuze kuzompa abana bite. Kandi umunyarugo yavukiye iwanje niwe azotora ivyanje. Sawa, Imana idufasha cyane. Niwe azotora ivyanje. Ariko icyo Imana yavuze kiraba. Somera ku murongo wa 11 ugeze ku 13 twumva uko havuga. Murongo 11 ugeze ku wa 13. Ibisiga vy'amegwe ngo bigwe kuri iyo mivyimba. Aburahamu akabigurura. Ku kirengazuba Aburahamu itiro riramuhwikira, asinzira ubutikoma. Maze ubwoba butewe n'umwiza w'umuzitanya buramufata. Subiramo gatoka kwa narico ngomba kuvuga. Ibisiga vy'amegwe ngo bigwe kuri iyo mivyimba, Aburahamu akabigurura. Iki gihe hageze igihe Aburahamu imubwira ati tanga ibimazi, gerageza uburyo bwose, rondera ibitungwa ubikatagure uje ku gicaniro utanga ibimazi, hanyuma nanje nzokwiyereka. Mugabo imuha amategeko yo gucunga ibisiga by'amegwe kugira ngo ntibige izo nyama canke ivyo bintu yari yasize ku kimazi. Ariko inkurikizi, ikintu gikomeye cyane ubwoba ku bantu bari n'ubunebwe, ku bantu basinziriye, ku bantu bariko baradeha mu gikorwa Imana yabasize kw'imbere. Soma ugeze ku 13. Ku kirengazuba Aburahamu itiro riramuhwikira, asinzira ubutikoma. Arasinzira ubutikoma amera nk'uwapfuye. Ku kirengazuba baririmbye ngo ku kirengazuba nakora arifise nga ku kirengazuba ngo niho turi. Ku kirengazuba iyi minsi abantu bageze ku kirengazuba, abantu barafise ibindi bintu byabahwikiye. Soma. Maze ubwoba butewe n'umwiza w'umuzitanya buramufata. Sawa. Uhoraho abarira Aburahamu atumenye neza yuko uruvyaro rwawe ruzoba inyambukira mu gihugu kitari cabo. Umva ico kintu bandanya. Kandi
bazokorera beneco nabo bazobagirira nabi imyaka 100. Aho nyene ingaruka yo gusinzira. Aburahamu yarafise isezerano yuko abana bazogwira, abana biwe bazotera imbere, abana biwe bazohezagirwa, ariko kubera gusinzira, kubera kurambirwa, kubera gucika intege, ngo acarasinzira, ibisiga by'amegwe biraza bigwa kuri cya gicaniro. Mbega igicaniro tucita iki? Igicaniro cy'umukristo uyu munsi twokigereranya n'iki? Agakiza ufise n'igicaniro cyawe, kandi ibisiga by'amegwe birahari. Hariho ibigabo by'amegwe, hariho ibintu bitandukanye by'amegwe wa mukobwa we, biriko birakurondera, biragomba kugusinziriza, biragomba kuguhwikiza, kandi nivyaguhwikira ukagwa mu cyaha, abana bawe bazosubira inyuma imyaka 100. Ingaruka yo gusinzira, ingaruka yo kutaba maso, ingaruka yo kudashikama, ingaruka yo kutagororoka, ingaruka yo kutumvira ijambo ry'Imana. Aburahamu asubira inyuma, arabwirwa ngo naho abana bawe nari narabahaye umugisha, ariko ubu bazokorera abandi imyaka 100 babagirira nabi, kandi ibyo byarabaye. Yesu adufashe cyane. Amen. Mani kurinda icyaha, mani kurinda icyaha. Ibisiga by'amegwe birahari, hariho abagusubiza inyuma, hariho abagutesha umutwe. Raba ibintu uri kuracamwo biriko birakuzana gusubira inyuma mu byaha, umenye ngo hariho ingaruka, uzohura n'ingaruka idasanzwe nk'iyo Aburahamu yaciyemwo. Haravuga ngo raba n'abana ba umva, iramubwira ngo abana bawe bazoba mu kinyago, bakorera abandi imyaka 100, kandi ubwo n'umwana itaramumuha. Ubwa mbere hari amajambo meza, amasezerano avuga ngo nzo, ariko noneho habaye amasezerano y'ingaruka y'icyaha, kandi abo bana ataranababona, kandi ibyo byose byarabaye. Mana twugwize ko imbabazi. Hari igihe wiyorobeka ukifata ibisanzwe, ingorane. Dusomera Itanguriro 17 uhere ku murongo wa mbere ubandanye ugere nko ku 8. Ngomba kurangiza, ndibaza ko dusigaye gusoma ahantu hamwe, ntidusubira gusoma, twinjire mu bikurikira. Imana yongera guha Aburahamu isezerano, imuhindura Aburahamu. Sawa, noneho rero Imana igomba imuha isezerano, kandi ibanze mu kumuha isezerano ibanze imuhindure amazina. Imana iguhindure mu mutima, iguhindure mu buzima, ihindure kamere kawe, ihindure iyumva n'iyuri, iguhindure ube irindi zina. Hari amazina wari ufise kera, urakwiye guhindurwa ayo mazina, kandi kugira ahinduka ayo mazina ni ingene uzokwifata. Bandanya twumva. Aburahamu amaze imyaka 99, Uhoraho aramubonekera, aramubarira, ati ni jewe Mana ishobora byose. Amaze imyaka 99. Ubwa mbere igihe avuga ngo urubyaro rwawe ruzogwira, twumvise ngo arafise imyaka 70 n'ingahe? 5. Ageze noneho mu 99 atararonka n'ikoroka. Haheze imyaka ingahe abafise ibiharuro? 24. 24 iraheze atararonka n'ikoroka. Mugabo w'urongowe haheze nk'indwi 2, ucuvuga ngo byakomeye. Naho Imana yo baravuze ngo nzoguha urubyaro. Mugabo wewe uyu mwanya uri kuravuga ngo ndabivuyemo, naho hoboneka ikigabi cyaco cyose cy'igipagani, jewe no cangenda. Kandi Imana yavuze ngo ariko urugero ugeze ko ubona imenga icoza cyose cy'igipagani woca ugenda. Uri umugabo uri kuravuga ngo ubu noronka ikigore cy'igipagani gifise amafaranga, uwo mfise noca ndamuta. Abatari bake mwarabataye kubera inyungu zinda gusa. Abagabo murata abagore, abagore murata abana. Yo, Imana ikugwize ko imbabazi. Kandi ukaza ngaha bagera mu rusengero, mbega urukundo w'Imana ya nzohagarara ntatinya, umwamazo ndemesha nzohaga, iyo Mana dusengira komeye.
n'Imana itabura guseruka. Ariko mu mwanya ufise rendezvous ya telefone, rendezvous yo kuja muri hotel, rendezvous Imana ikugwize ko imbabazi nyinshi cyane. Musi naronse message ikomeye cyane. Imana yambariye ngo ndababwire ngo abatari bake ntimukiyubaha, ntimuzi n'agaciro ifise. Dusiguza Imana igituma tutayubaha. Iravuga ngo genda urabe mu rusengero, iyo ubutumwa buriko buravuga ubundi umuntu asanga riri kuri WhatsApp na message na telefone, abantu bariko bararirimba muba muri mu message. Kinone gute abandi baba bariko barantazira bampesha icubahiro, ubundi nawe ariko arahesha icubahiro WhatsApp? Gute abantu baba bariko barumva ijambo ahantu ndi jewe ndatinyitse, ndi Imana yiyubaha, nubahwa n'abantu bose, abahambaye n'aboroshe baranyubaha. Gute mwebwe igihe cyo kuvuga kwanje no gukora kwanje muba muri mu matelefone? Wibaza ngo abatari bake ngaha bari muri telefone basoma Bibiliya? Wapi? Ha Bibiliya muba miko murasoma? Ha Bibiliya muba muriko murasoma? Muba muriko mwandikana ama message y'ubupfu, uraba ivyo bakwishuye, ibintu bitagira umutwe n'amaguru. Jewe ndevyibuka tukiri hariya kuijabe, nama ndiko ndabwira Pasteur Olivier ari muri telefone, akavuga ibi bintu uri kurakora nibiki? Akaja ambwira ati ndi kuri YouTube ndiko ndakurikirana, ndiko ndaraba ibi, ndiko ndakurikirana. Ndatinda ndabimuhemwera, ndavuga ati sawa, ndabikurikiranye, narinzi ko atari byo nsanga abari kuri byo koko. Ujya jewe iyo ataba ivyo nyene mba ndiko ndasirikira, haraba bariko barandika ati biracitse, birapfuye, bigenza uko, nanje nkacambwira bari mu buhinga hariya, canke nkanabibabwira, canke ugasanga hariho message yihuta na telefone simba ndayiraba nga nta kubaha Imana turimo. Akarorero, iyo mugiye mu nama z'abubahwa bo mw'isi, telefone muzisiga hariya, ariko mwaja mu nama y'abubahwa bo mw'ijuru, telefone niho muronka umwanya wo kuzikoresha. Iyo Mana tuyubaha gute? Yabimbwira ijoro, sinzi igituma yari yaratevye. Umunsi umwe nagiye mu gihugu kimwe ngiye kwigisha, ngezeho nsanga bose bari muri telefone, abaririmbyi baririmba, abantu bose baba bari kuri telefone, ubutumwa buriko buravugwa, abantu bose bari kuri telefone. Ndahaguruka ndabivuga mu rusengero. Uwo munsi abantu baciye banyanka, baravuga ngo waje kudutuka, ahantu babwira pasiteri ngo ntuzosubire kumuha ijambo. Ndavuga ati nakare abo nabwira siho muri, nakare ahantu sinohagaruka, kuko namwebwe mwaragwaye mufise ingorane. Nzovuga handi Imana imbwiye, jewe sinzovuga ibikunezera, nzovuga ibinezera Imana bigahesha Imana icubahiro. Ndabasabye, iri ni tangazo ry'Imana yabitubariye. Uzoje muri telefone ugiye kuraba Bibiliya kanaka, mbere mukwiye kurondera n'amabibiliya, mukaza musoma amabibiliya. Gute mbega telefone niyo mubona ko hari gihe telefone zizopfa, canke connection, canke bazozitwaka, canke zigaparangana, nuzosoma ijambo ry'Imana. Mbega Bibiliya nagomba ndakubarira, niwasoma muri Bibiliya yera uzofata ibice n'imirongo myinshi cyane, ariko niwasoma muri telefone nta gice na kimwe uzokwigera ufata. Iyo ndiko ndasoma muri Bibiliya ndafata ibice n'umurongo ku bwinshi, ariko iyo ndi muri telefone ndaraba gusa n'ibintu abazungu baje kutubesha by'ibyoroshe gusa, byuko tworosha ngo dufyonda hatuce tunyaruka ntidufata umwanya, ariko baraduhenda. Soma Bibiliya yera, fata igitabo cya Bibiliya n'indirimbo, ugende muri quartier no mu gisagara, umuntu ufise ibigwanishwa byose
Abanyefeso harabivuga neza igice cya 6 ku murongo wa 10 haravuga ngo nuko mutwara ibigwanishwa byose Imana itanga kugira ntimutsindwe n'ubugunge bwa wa mugwanizi, tubitwara mu mutima tukabitwara no mu ntoki. Kera umukristo w'ukuri afise Bibiliya mu bihe bya kera abantu bataracangana nta nuwa mwaka karanga muntu. Jewe nkikizwa mbonye umuntu afise Bibiliya n'indirimbo bavuga ngo ujya n'umukizwa nta wa mwaka karanga muntu, kwera abantu bari bizigiwe karanga muntu agakiza konyene kari karanga muntu. Nta mukizwa bari bwafatane mu manyanga, nta mukizwa yaherana, nta mukizwa yambura, nta mukizwa bafatira mu vyaha, nta mukizwa oya, barakizwa bakaba bakijijwe bakavuga ngo ndabandanije mu rugendo. Ariko amanyanga n'ibibazo byinshi ubisanga mu biyitirira. Abona biyitirira ntabwo arabakizwa, umukizwa ntakora ivyaha. Abona biyitirira agakizwa bakambara imyambaro y'agakiza ariko atariyo. Bibiliya ivuga ngo bambaye nk'intama ariko imbere ari amabingira y'inkazi. Yesu adufashe cyane. Umunsi Yosefu aradukariye, si jewe n'Imana ibakariye, ariko Imana ikorana nanje nikubita abantu. Nta makofe ntikubitana amakofe, ikubitana ijambo ry'Imana gusa. Amen. Amen. Ko mutariko murahezage sa ko mutariko murafashwa turafasha. Kwari mwafashishwa. Uraza amafaranga ugendana mugabo utagira Bibiliya. Uraza amana uhembwa amahora amafaranga uhomba mugabo utagira Bibiliya. Uzi ko ushobora kuryama mu ijoro Imana ikakubwira ngo byuka usoma hana, ariko nta munsi Imana irakubwira ngo byuka usoma hana uje muri Bibiliya muri telefone wapi. Ariko Bibiliya iri ku musego irashobora kukuganiriza. Indirimbo iri ku musego irashobora kukuganiriza, ukumva indirimbo kanaka ukacubyuka ukayiraba Imana ikabivuganye nawe. Ariko iri muri telefone ndakurahiye. Ntabyo kuvuga ngo ikintu kwihana. Mbega warugejejehe? Uhoraho aramubonekera aramubarira ati ni jewe Mana ishobora byose. Ni jewe Mana ishoboye byose. Uwo rugendera imbere yanje sawa kandi utungane gose. Tungana gose kandi wama imbere yanje. Nanje haleluya ngusezeraniye isezerano nzokugwiza cyane. Sinzokubesha naho ugeze mu 99 icyo navuze nzogisohoza. Wewe gusa shikama shiramanga, reka kwiheba, reka kubivamo. Wari ufise 75 navuganye nawe none ugeze mu 99 sindahinduka. Bandanya wezwe, bandanya ugororoke, micubahiro ko ndi yayindi nanje nzobandanya ngushigikira. Nawe heze imyaka 10 Imana yaravuganye nawe, bandanya ugororoke, Imana ntihinduka. Nawe heze 20 Imana yaravuganye nawe, bandanya utange, bandanya uyikorere, Imana ntihinduka. Ico yemeye izogishitsa. Haleluya. Amen. Sawa bandanya. Nanje ngusezeraniye isezerano nzokugwiza cyane. Nzokugwiza cyane. Aburahamu arapfukama arunama, Imana iramubwira itiraba jewe ubwanje ndagusezeraniye isezerano. Sawa. Uzoba sekuruza w'amahanga menshi. Haleluya. Kandi nucitwa Aburahamu kundi, ndaguhinduye izina, ariko uzokwitwa Aburahamu. Haleluya. Kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Sekuruza w'amahanga menshi. Imukuye muri Aburahamu mu mivumo, none imugize sekuruza w'amahanga, imuhaye amahanga. Imana iguhindura izina hama iguha amahanga. Ariko kugira ibiguhindure bikuvako numwe tugira. Yesu adufashe cyane. Tera haleluya dede. Haleluya. Ugeze kuri kangahe? Mejeje 5. Sawa. Kandi nzoguha kurondoka cyane. Sawa. Zotuma amahanga agukomokako yego n'abami bazokwandurukako cyane.
kandi nshize isezerano ryanje ngusezeraniye wewe n'uruvyaro rwawe ruzovuka hanyuma cyane uko ibihe by'urunganwe rwabo bizogenda bikurikirana ribisezerano ridashira kugira ngo nkubere Imana. Shaka wigerezaho bive mu majambo bije bive mu majambo bije ariko naho biva mu majambo bikaja mu bikorwa. Imana hariyo kondisiyo yamuhaye, yavuze ngo wamugendana nanje kandi ugororotse. Naho natevye jewe ntumharure ko nkikosa. Hari abantu uyu mwanya Imana bayisize ko amakosa, bayisize ko amapfuti. Isengesho ryabo nijya ibiraguragu, nijya imyikomo. Mana wamhoye iki? Mana kumenga sihuri. Ese urumva canke niwumva? Ese urahari canke ntuhari? Naho yoba yaratevye hari cikurindiriye ko kuri wewe. Yesu adufashe cyane. Turabona abantu benshi bose batevye. Akarorero reka turabe Dawidi umunsi asukwa kwa mavuta agahezagirwa akaba umwami arobanuwe n'umukozi w'Imana Samuel. Uwo munsi yaciye aba umwami canke yasubiye kuragira? Yasubiye kuragira. Abasomye Bibiliya yabaye umwami. Oya. Yaciye aba umwami. Oya. Yasubiye hehe? Kuragira. Mu ntama kandi ari umwami wo mwibanga. Kandi uwo mwanya ntiyaciye ibona ngo uburaje arabonye nabaye umwami. Kandi Sawuli niwe ari umwami. Ubu ngiye guhangana nawe ndamukure ku ngoma hanyuma nanje ntware naho Imana inyimitse. Oya, yavuze ngo Mana urakoze kumpezagiye. Rero kunyimitse Sawuli nawe wari waramwimitse. Ndarindiriye igihe canje, igihe uzokurira Sawuli nanje ukanshira kuri faveur. Hallelujah. Amen. Bibiliya ngo Sawuli akomeza kurondera Dawidi. Amaze kumva ko yimitsweho yavuze ngo karabaye ngomba ndamuhige hasi hejuru. Umana ikaguma ibana na Dawidi. Dawidi akwepa aravuga ngo jewe sudi umwami ariko igihe kizoza nzoba umwami. Kugera no kurugera umuhungu wa Sawuli ari we Yonatani atangura kurondera Dawidi. Aravuga ngo jewe ndakubona nk'umwami tugiranira amasezerano. Naho data kiri ku ngoma ahiwe ndabona ntahari. Ibikorwa ariko arakora biragayitse. Ubwa mbere Imana yamuhaye kuganza agume yubaha Imana. None yabivuyemwo nakiri umwizigirwa. Ariko wewe wabandanije kuba umwizigirwa. None iramukuye ku ngoma yimitse wewe. Naho yari mu ntama yibona nk'umwami yimitswe n'Imana. Naho kiri mu bukene, naho yari mu ntama asuzuguritse asangira n'intama agwana amageragezwa n'idubu n'intare, we yibona nk'uwimitswe amavuta. Mbega wewe hari icyo Imana yoba yaragusizemwo kikwereka yuko uri umwami? Erega bivuga ngo abayubashe bazoba abami n'abaherezi. Nabwo tuzoba abami mu ijuru, dutangura kuba abami hano mu isi y'imhemu. Amen. Utangura kuba umwami hano mu isi, ugatangura kuraba ibimenyetso biranga abami. Abami ntibiva yanga. Abami n'abamikazi ntibagenda gusa. Oya, abami bambara nk'abami, abamikazi bakambara nk'abamikazi. None mwebwe mwitwa ngo abamikazi ariko muragenda impuzu mukaziduza mukambara amakanzu areha n'iyikoti. Aho rero ngo murabami. Bambe ngo murabamikazi. Mukaca mwambara amakora, ubupataro mukabanisha, utujipa mukabanisha, udukanzu mukabanisha, mukerekana imibiri yose. Ubwo bwamikazi n'ubwahehe. Umwamikazi muri Kristo yambara nk'abamikazi bo muri Kristo. Hallelujah. Bagahesha Yesu icyubahiro. Hari umwami murabona yaborewe bakamushira ku mbuga agenda arazunguruka gutya. Ariko mwebwe murakizwa mukaca muja mu buruturutu, mukaja mu busarabwayi, murakaja muri vya bindi. Mu mwanya imitwe igacangana abantu bakakubaza ujya n'umwami ari mu buruturutu ariko arakubita
00. Abantu babaye gute? Pawulo avuga ngo ninde yabaroza aba bantu? Mu Bikorino aravuga ngo ninde yabaroze mwebwe? Yesu adufashe cyane. Imana idutabare. Namuzokizwa ryari? Muzogororoka ryari? Muzobana n'Imana ryari? Muzubahisha Imana ryari? Muzogendera mu rutonde rw'Imana ryari? Yo, Imana idutabare. Yesu adufashe cyane. Gute mubesha, gute musakuza, gute musambana, gute mwiba, gute muraguza, gute mushavuranira mukagira amashari, kandi Imana yabagize abami n'abaherezi. Dawidi asubira mu ntama mugabo agendana ubwami. Haleluya. Musi umwe ngo bene wabo bariko baragwana, Goliyati yahagurutse ariko arabagwanya yasuzuguye ubwoko bw'Imana. Dawidi aravuga ati no, ivy'Imana yampaye bimenyekanira aha hantu. Agakiza wahawe gakwiye kumenyekanira ku bapagani igihe bariko barasuzuguza igikorwa cy'Imana. Ntaba ari wowe gisuzuguza ugaseruka ukavuga ati oya, naho Imana utayubaha niyo yakuremye. Dawidi aravuga ati désormais ibishoboka. Imana idufashe cyane. Arahagarara aravuga ati Goliyati, wavuze ngo uri umwami w'Abafilisitiya, nanje ndi umwami w'ubwoko bw'Imana. Ngomba mpaguruke ntiwosuzugura Imana yanje mbona. Ngomba duhangane. Imana idufashe cyane. Yikora ku kajereti Imana yari yaramuhaye, yahora kubitisha idubu. Natwe Imana yaraduhaye ijambo, iduha amasengesho, iduha agakiza. Ivyo turabyikorako tugacecekesha imipfunda y'abadayimoni mu izina ryayo. Ariko ntawe hari ngo atere haleluya. Dawidi uwo mwanya aranyeguruka aracecekesha. Uwo mwanya na chef d'état major yararongoye aho hantu, arabaza ngo burya ahunere ngwe gujya mwana nuwa hehe, ngo avuka hehe, ngo nanje sinobimenya. Ariko yari umwana yimitswe n'ubwami bwo mu ijuru. Tera haleluya. Tera yindi haleluya. Tera yindi haleluya. Uwo muntu yasinziriye ariko yerekwa ibyahe. Haleluya nkizo atigera yumva ari he uwo muntu agezeye. Haleluya nkizi zihamagara abantu bo mu Cibitoki, zigahagarara bo mu Kamenge, wewe wagiye bagusize ko finarega. Nimba ari finarega ntumbaze sinzi. Baguteye urushinge rumwe rugusinzirwa. Ugu mugenda kwa Muyomba ngofasha, kwa tantime, ugenda kwa onkre, ugenda kwa nde kwa hariya, uwo mwiganye bagufashe azosigarara gukwega. Mani guhiyerekwa nawe azokurondere alabasiketo bitekero bosikere. Nyemera rufata ku mutwe wawe basi ndaguhiyerekwa. Kubita ku mutwe gucya basi. Imana ikaburi yerekwa, Imana iguhiyerekwa, Imana iguhishurirwa, Imana iguha amavuta, Imana iguha umugambi, Imana ikorana nanje, Imana ikorana nawe. Hindura yerekwa iryari ryarapfuye rirenuvere yubake 1 2 3 4 5 6 7 n'abagukomokako bagiri yerekwa. Umwana wawe agiri yerekwa, abuzobyara bagiri yerekwa 1 2 3 4 5 6 akiri yerekwa mu izina. No tapasi. Yerekwa ari n'ubwenge, kugira yerekwa no kugira ubwenge. Imana iguha ubwenge. Umuntu afise yerekwa ehera kugira umuntu atagira yerekwa akaronka amahera, aronka 100,000, uwo musa akabijya byose ngo aje azoronka ibindi. Uwo muntu afise ubusa. Nta kintu afise ikintu bita zero, ubusa. Ariko
ariko umuntu afise iyerekwa aronka ibihumbi 100 akarya ibihumbi 10 canke 20 80 akabipangira umugambi akabishiraho ejo akaronka yandi akaba 200 ejo akaronka yandi 300 uri umugabo n'umugore umwe akazana 100 undi akazana 100 akaba 200 mukarya 50 105 mukarishiraha nimwabikora imyaka 5 muzopfa mugasuzugura k'ubupangayi namwe muronka iwanyu. Ariko umuntu atagira iyerekwa ubu uri umupangayi nyene inzara ihajya aguza inkoko nawe ukacuza kugura iyindi aguza ifi nawe ukacugura izindi agura ifi mu y'umuhaye ariko wawe urirukana icyuya kikabira niwabandanye urya inkoko uzotururira kuva mu nzu yiwe uja munsi y'igiti. Urakwiye kugira iki? Mani guhiyerekwa abarepentasi Imana yasize imbere kw'iki gicaniro ibahiyerekwa ibaha amavuta ibaha ubushobozi ibaha ububasha bwo kugira iki yerekwa. Icya kabiri ubutunzi bwa mbere iyo Imana iguha iyerekwa Imana igomba kushika ku mugambi iguhuza n'umuntu w'iyerekwa. Iguhuza n'umuntu afise iki? Umuntu adafise iyerekwa ababwira ngo musenge kuva ku wa mbere gushika kundi wa mbere muzoduga mu ijuru n'amaguru. Niyo muzuzura mwe muyera mukaduga mu ijuru n'amaguru babahenze uwo nta yerekwa. Imana iguhuze n'umuntu. Imana iguhuze n'umuntu. Nagomba ndakubwira Imana igutandukanye n'abantu ariko iguhuze n'umuntu. Abantu n'abakuvuga abantu n'abakugwanya abantu n'abagusubiza inyuma ariko umuntu nukuduza ukuboko nugushigikira nukugira inama nukuhanura. Ndagomba Imana iguhuze n'umuntu. Mon frère, Imana iguhuze n'umuntu igutandukanye n'abantu birirwa barakuvuga bakubwira ngo tugende gusangira uturuturu twariya bwahiye. Abona abantu bakubwira ngo ngwino nguhe kamwe ashobora kukuboreza mugabo ntaguha ikiro cy'umuceri ngo ushire abana ugataha wandika 8 abana baraye ubusa. Imana iguhuze n'umuntu akugira inama akakubwira atabana n'abawe ejo nibo Burundi bw'ejo ejo nibo bazogushigikira bacira ingero baronderere ngwino ndaguha akazi ngwino nkwereka aho nkura nawe kugira uhakure. Imana igutandukanye n'abantu nimba ufise abantu ufise 0 ariko niwagira umuntu w'umumaro umwe azokurutira abantu 20. Tera haleluya. Imana iguha umuntu afise iyerekwa. Amen. Imana iguha umuntu we. Imana iguha umuntu we. Ngomba nirukana abantu bari ruhande yawe bagomba bagukwegera mu busambanyi bagomba bagukwegera muri ambiance. Abantu bakubwira ngo kuwa gatandatu dufise mbega ninde anniversaire kuwa gatandatu bawagiye ukabahatarana abantu kuwa gatandatu undi ukaba ufise wagiye hari nawe bakubwira ati gura igikoriko ko bacimana hano abantu baguma bakwera anniversaire gusa anniversaire kandi abo bantu yo mu minsi mikuru ntibatanga abo n'abantu baguma bapostinga gusa iby'iminsi mikuru gusa ariko umuntu aguma postinga akazi akubwira ati ehe hariya hari ikintu umuntu aragukwega akagukura hano akakuremesha akagushigikira. Ndagomba kwirukana abantu bari ruhande yawe ariko hamagara umuntu umwe w'umumaro. Ndagomba guhamagara umuntu umwe w'iki w'umumaro. Ariko mana hari umuntu ari hano hari umuntu yahuye uyu munsi ndiko ndabigisha ibintu musanzwe muri ko murakoreramwo uno munsi ndabizi ko nta namazi mu nkurira
kandi uno munsi mbere niho mwari kuyangurira ndiko ndabaha ubwenge ndiko ndabaduza ariko ko ntariko ndababwira ngo cakira iraje nzo nemukunda banzo gusa za nzo irabahaye umuyaga uwo n'umuyaga muzorindira imyaka 24. Haleluya. Ndatatanya abantu bari ruhande yawe batabimbura mu maro. Ndahagarika abantu bimbura mu maro. Ndahagarika abantu b'amajambo gusa. Ndahagarika baguca intege. Abantu bakuzanira ujambo ngo umugabo wawe urazi ibyo arimwo, umugore wawe urazi ingene vyagenze. Abantu basohokana abagore b'abandi, bagasohokana abakobwa b'abandi, bagasohokana abagabo b'abandi, ariko umuntu aguharasiye ushira abana. Uraza abantu bafisa abantu hano babatwaye abagabo, abandi babatwaye abagore. Uraza umutima ngene uri mu kuvyimba, uri mu guturika. Hari abantu ubona ugu umutima ugasimba ugakwa kugucamwo, ariko iyo uhuye n'umuntu yitwa Yosefu, intumwa y'Imana, ikubwira ico gukora. Ahara wabuza amahoro uronka amahoro, aho wataye intumbero ukaja ku rutonde. Iyo uhuye n'umuntu abakuroze ibisigo birahunga. Musi umwe uhuye na Yosefu ntuzi ko yabonye ibikere biri mu nda yiwawe. Mani guhuza n'umuntu, uzohora uhura n'umuntu yo nkeneye abantu umuntu Imana iguha umuntu n'ukuri kw'Imana. Umuntu akuvugira akagukura kwa mafuti, akakwambika icubahiro, akagukura kwa makosa bakwambitse, akakwambika igitinyiro. Umuntu agukura kw'ivyo baguteye. Hari abantu bagutera imikoshi bakagutera, ariko man reka mvugishwe. Uyu munsi nari nawuteguye kuvugishwa, ariko sindiko ndavugishwa. Ariko Professor nagomba nkubwire, ubuvugishwa ni bwiza cyane, ariko nabwone bugira agaciro iyo busohoye. Ariko nagomba nkubwire ikintu gisumba ikindi, ni ijambo, ni inyigisho. Ariko uyu munsi ndagomba kukuvugishwa ko Imana igutandukanye n'abantu, igufatanye n'umuntu. Imana iguha umuntu araza agakukurako. Hari abantu batega ibishanga bakabatera ibishanga, ariko umuntu akaca gukura ibishanga. Haleluya. Umuntu akagukura ibishanga. Umuntu araza, abantu baraza bakakurementaniriza, hakaba inama z'abantu 3, 4, 5 zo kukugira nabi. Umuntu akava muri babandi akavuga ati ariko uyu muntu naco mu muhora. Umuntu akacavuga ati uyu muntu n'umuntu w'Imana, uyu muntu ntacazira. Inama yapanzwe hakavamo umuntu Imana ihagurutse umuntu we akwibira ibanga. Imana igutandukanye n'abantu, iguhuze n'iki? Umuntu. Kukazi ukora ni wakorana n'abantu umutima uzobyimba, ariko Imana niyagutabara izoguha umuntu. Uwo muntu aragwaye ni mu mujane mu ikosorero hariya. Yaraje imbere y'umuntu, mujane hariya, turarungitse amasengesho. Rabino dutere haleluya. Mu bushobozi Imana yampaye turarungitse amasengesho kujya muntu mu izina rya Yesu Kristo. Torira paragaza Imana, bushobozi bw'iyampamagaye ndaturiye, ndarandura, ndasambura, ndanetraliza, kubita ibisigo. Umuntu akatagura imigozi aturire
imbaraga z'Imana, ubushobozi bw'Imana turaburungitse buraturiye rimwe kabiri gatatu umuriro wake kuri we mu izina. Urahuye n'intumwa y'Imana. Imana iguhuze n'umuntu. Yo reka nyarutse we, narimvuze ngo icyambere iguhe iyerekwa, icya kabiri iguhe umuntu, icya gatatu iguhe amagara meza. Urakeneye amagara meza? Yo 2026 Imana irenuvere amagara yose yoba yaragwaye mu uyu mwaka. Hasigaye indwi imwe gusa turangiza uyu mwaka twinjiye mu magara meza. Ndafashijwe tera haleluya abanyamagara meza. Icyaka n'Imana igomba kwiguha, iragomba iguhe ikintu bita igikundiro, favere y'Imana. Favere y'Imana. Ndafashijwe birabaye we birabaye. Imana yatuvuze birabaye. Indirimbo yarangiye, turagomba buronke favere y'Imana. Vuga ati favere y'Imana. Ya ariko ma favere ariko ma yo Janine Imana igwe favere y'Imana. Iyo umuntu afise igikundiro, uyo n'umutashi agera ahantu bahombye, wewe favere ikamuha amafaranga. Favere yo ugera ahantu bakagusororera kubera favere, ugera ahantu bakakuvugira kubera favere. Imana ikorana nanje, iyatanguye repentance, iyasizeho igicaniro, iyasizeho ishengero ryayo. Ndagomba umwaka dutangurana abarepentance bagendane favere. Ndafashijwe favere. Mani guhe favere. Iwanyu barakwanse, favere niyaboneka bazofukama. Iwanyu baraguciye, favere niyaboneka bazosaba pardon. Iwanyu barakwibagiye, favere niyaboneka bazogutelefona. Birarenga atabagutelefone, abo mukorana nibagutelefona, abo uyigishije ntacyo bagufasha, abo mu muryango ntibakwibuka, ariko uboneka favere. Siwe uzobarondera nibo bazokurondera. Hazogera igihe ubabwira ati ndindira ndiyampeshe ndafatiwe gato, rindira gato murampamagara mu wundi mwanya, kandi bazoguma bakurondera kubera favere. Erega favere barayirondera. Umuntu afise favere ararondegwa. Imana Abraham itange favere, Imana repentance itange favere. Yo Yesu we ikitwereka kuri kumwe natwe, reka ishengero ryawe rigendane favere. Komana yanjye, umudamu afise favere aharengana hose, yambara impuzu ya cyagura, bakamubwira ati yo impuzu wayiguriye he? Siwe ni favere. Igishati cha baya urahari, wagikubise mugasobeka, aravuga ati iyo mpuzu igurirwa he? Ni favere. Umuntu afise favere yisiga amamesa aturiye canke batetse, ayo biti kambiri, yarengana ukamenga ni parfait, bakagenda bagira favere. Tera haleluya we. Umuntu afise favere ntiyimonora ngo arinde kwisiga y'amavuta, agomba konona urukoba rwiwe. Favere yonyene n'amavuta. Ubu nsigaye afise ihinguriro rihingura amavuta. Muze kugura kandi mugura ku buntu. Favere. Jena abanya abantu bakanura
ndaguha akazi iryo hinguriro rire tuje kurangura rangura favere y'Imana. Haleluya. Favere yo umuntu yisize amavuta favere aranezerwa sha. Umuntu yisize favere y'Imana, umudamu cyangwa umukobwa abagabo baguma kubera iki? Kandi umuntu afise favere napfa kwitaba amasifre nkayo ayo bakunda bahamagara imbwa cyangwa abandi ngo susususu. Oya, umuntu afise favere naho basifura we ntibimuraba, afise favere arabandanya. Haleluya. Arabandanya wewe afise favere. Ni washaka urashiramo urondera umushikiri moya mbiri, apana kumuhamagaza isifreze. Oya, afise favere uriruka urashiramo amaguru wiruke mpaka umushikiri umubaze kuko afise favere. Ukwiye kugira favere. Narivuze ngo ubutunzi bw'ibanze ninde? Favere. Ariko nawe teindi. Haleluya. Ikigira gatanu cy'ubutunzi bw'ibanze nagakiza kuzuye amasengesho n'ukwera. Agakiza kuzuye amasengesho n'ukwera kw'Imana. Iyo ni double faveur. Iyo ni double faveur. Agakiza kuzuye amasengesho. Bana bamwe basenga bifutse amashuka. Andika ngo agakiza kuzuye amasengesho n'ukwezwa. Iyo ni double faveur. Haleluya, haleluya. Iyo umuntu afise agakiza akuzura amasengesho, akuzura kugororoka, ijuru riramwemera, abadayimoni bakamutinya, abantu bakamurondera kubera barondera bamurenda ngo basengere. Igituma muza kuwa kabiri no kuwa gatanu nagakiza kuzuye amasengesho. Ugusenga guhindura iki? Ibintu. Nta wundi yotera haleluya turangiza. Icya gatandatu intango y'agakiza bambi intango y'ubutunzi bw'ibanze n'ukintu bita ubwizigirwa. Ubuki umwizigirwa araronderwa ahantu hose. Umwizigirwa n'ubu twogira rusansuma yo kurondera umwizigirwa hano byo dufata nk'indwi cyangwa ukwezi tutaramurongo. Nivyo ivyo sivyo sa abayizigirwa bariho ariko ni bake. Kubarondera rero kubaronka biragoye. Kandi nabo witwa ngo abizigirwa hari igihe ubabona ngo nabizigirwa ngaho mugabo hariya mu mitima Imana ibabona ko atarabizigirwa. Hari ibintu bakora mu ibanga bitazwi, ariko Imana yodushirira habona abizigirwa bukuri muri byose. Bizigirwa mu mafaranga, bizigirwa mu majambo, abizigirwa buzuye impuhwe, imbabazi, urukundo mu bantu ibihumbi nk'ibi. Sinzi ko tworonka abantu 100 babizigirwa sa baboneka. Rumba mwese ntabyo munsi ariko ubwizigirwa ubwizigirwa n'umutahe. Narigeze kuba ndi mu Cibitoki cyangwa nje ahantu nkagenda ata amafaranga mfise mugabo mfise ubwizigirwa. Bisi nayurira babonye ati wewe ujya ni nakayo n'umukozi w'Imana araduha ntangorane bakishuza abandi jewe ntibanyishuze. Mbere bakibagira bagasanga ntibanyishuje nururukanagera hariya ntibuka ko ntishuye nkaca ngaruka kubarondera atuzi ko nta kwishuye ngo nico rero ngo ubwizigirwa. Umwizigirwa abonekera mu bintu abantu batadatahura. Umwizigirwa aboneka abandi bataboneka. Ubwizigirwa nibwo butunzi. Haleluya. Turakeneye abasenzi babizigirwa, abakozi b'Imana babizigirwa, abasekirite, abaprotocol, abaririmbyi ishengero babizigirwa. Umwizigirwa ntasunikwa, umwizigirwa ntagobegwa, umwizigirwa akora igikorwa akorera Imana. Umwizigirwa avuga ngo ingero yanje iri mu ijuru. Umwizigirwa arakora akishuza Imana. Ubutunzi bw'ibanze ubwizigirwa.
kera abantu baragabiranira amatongo cyangwa bakagura batanditse kubera bari bakira bizigirwa, ariko ubu n'ibihumbi 150 muharesi kubera iki nta bwizigirwa buhari. Umuntu urashobora kuja muri banke akakwizera ageze ahantu ashobora kuguha amafaranga nyeka utamusinyi utagizenye sindabizi. Ubwizigirwa burakenewe. Yesu adufashe cyane. Bwizigirwa kugira abantu baguha amafaranga muri banke ituro ya mbere ituro ya kabiri ituro ya gatatu baba babonye kuri umwizigirwa. Bwizigirwa reka ndangize senge mu mwanya dufise concert mu mwanya igiye gutangura nari mvuze ubwizigirwa. Sawa, ndangirize ku bintu bibiri. Icyindwi ni ikintu bita ukwihangana. Kinagumye ndakigarukako. Aburahamu yafashijwe n'iki? Mu myaka 99 yafashijwe n'iki? Sara ariwe Sarayi yafashijwe n'iki? Yarabaye umukecuru, ari byo tutasomye higi. Hageze igihe Imana imubwira amasezerano, tugeze ku gice cya 17 uragisoma, hanyuma marayika arazavugana nawe. Kugeza n'igihe ngo uwitwa Aburahamu na Sara ngo baratwengera mu mutima, ngo bavuze ngo uje kuduha amasezerano. Eske ubu unyaka dufise mbega umugore wanje yobakivyara jewe noba nkivyara, ngo baratwenga. Mugabo kubera bubaha Imana baravuga ngo Mana ngo turakumfashe turakwemeye, ariko ngo baratwenga ngo Imana irabaraba ingene batwenze, iravuga ngo kubwako nyene reka ndakwereke. Iramubwira irungika abantu baramubwira ngo umwaka ugeze aho ugeze uzoba uri kuraciragurika ucira hasi. Imuhu witwa nde? Inde? Ariko Imana iranarinda pe. Uzi ko ari gitimba y'Imana. Iramuha Isaka ashaje, ikigira kiramubwira ngo urumva rero Aburahamu, Isaka mumpe mujana umukerere. Akana kanyuma ko mu zabukuru, ariko yaziga. Mugabo kubera Aburahamu yari ku rugero, yarafise favere y'Imana, yayizera nkaho umenga ibyo mubwiye. Iravuga ati nta kundi ko ariyo yakampaye kabikansavye reka ndakanige. Ashira ngaho nimbugite. Imana iraraba ati ndabe kweri, irajana hajya afashe mugita agomba kujaniranya. Marayika afatira y'ukuboko hariya akajana ngo akerere, marayika agafata. Marayika araza ati Aburahamu nabonye wewe uriye wa vrai, wewe. Haleluya, haleluya. Hari ibintu Imana ikurindiriye ko kugirira abukuri. Imana irakurindiriye wewe nikigira 10 utanga iguha amafaranga amarike. Niyo yarose mu gihumbi 100 nutanga, Imana irikira gupima. Reka dusenge. Kwihangana birakenewe. Kwihangana, vuga ngo kwihangana. Kwihanganira ibihurimwo, kwihanganira amageragezwa, kwihanganira intambara, kwihangana urindira icyo Imana yavuze. Urakeneye kwihangana. Abantu barananiwe kubera ukubura kugira gute? Kwihangana. Imana ivuze ko izoguhezagira ihangana, ariko uyu munsi ngomba ninginga Imana kubera faveri Imana yampaye. Isimba amametero n'amametero y'imyaka, basi tunyarukirize kuko abantu babuze kwihangana.